turuteramire urugo rwacu urugo rwiza ijuru rito. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cacu co kuri uno mugoroba, ikiganiro turuteramire, aho tuganira ku vyerekeye ingo n'imiryango. Icigwa cacu tugiye kurabira hamwe muri uno mwanya kivuga ngo uburanga burondegwa kuzoba umugeni. Uburanga burondegwa kuzoba umugeni nico cigwa cacu kuno musi. Dutege uhoraho mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami tugiye kwiga amajambo yawe mwa kino cigwa. Mwami turakwinginze udutahuze, utahuze umuntu wese, kandi ijambo ryawe rigira ikimazi kugiye kuryumva, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mu cigwa cacu giherutse twari twabonye guhitamwo uwo muzokubakana. Hariho ibintu bibiri ndabibibutse twabonye mu cigwa cacu giherutse. Ibyo bintu nabyo birakomeye. Imbere yuko uhitamwo umuntu ukwiye kwibaza bino bibazo bibiri: mbega uno muntu ngiye kwifatanya nawe azotuma urukundo nkunda Yesu rukura canke zogabanuka? Mbega kwifatanya n'uno muntu bizomfasha mu rugendo rwanje ndimwo nerekeza mu bwami bw'Imana? Ikindi twabonye ni kwemera guhitirwamwo n'Imana, ariko gusa ico umuntu ari nico ahitamwo. Ntushobora guhitamwo iciza nawe uri mubi, canke ngo uhitemwo ikibi nawe uri mwiza. Niba koko Yesu yarahinduye ubuzima bwawe, niba koko usa na Yesu, Yesu azokuja imbere mu mahitamwo yawe, hama uhitemwo neza. Icigwa c'uno musi tugiye kuraba uburanga burabwa ku mwigeme, ku muntu agiye kuba umugeni. Ni kuvuga ngo icigwa cacu kiza kubwira abantu babiri. Ubwa mbere, umusore agenda guhitamwo umugeni ategerezwa kwitaho bino bintu, akaba ari byo yisunga kugira ngo ashobore guhitamwo. Mukobwa nawe mwige mugiye gukurikira kino kiganiro, ukwiye kumenya yuko bino bintu ari byo bintu abasore baraba, nibwo buranga baraba ku mwigeme, kugira ngo abasore b'umutima atari birara, nibwo baraba kugira ngo bashobore kwemera kugushira mu rugo. Bino bintu rero tugiye kuraba, ubikurikirane gushika kumpera kugira ngo ntihagire na kimwe kigucika. Imbere yo kwiyumvira kugenda gushinga urugo, ukwiye kubanza kwisuzuma wewe ubwawe, ukaraba yuko ibihimba by'irondoka byawe bikomeye. Iki ni ikintu gihambaye cyane. Ntabwo mvuze ngo abasore barabe ko abo bagiye kubakana bafise ibihimba by'irondoka bikomeye, ariko mwigeme wewe, imbere yuko wumva yuko ukeneye kubaka, nuko ibihimba byawe by'irondoka biba bikomeye neza kandi bikaba bikora neza. Icigwa cacu cuno munsi mureke tugihere mu gitabo c'Itanguriro, igice caho ca 24, ku murongo waho wa 14 gushikana ku murongo wa 16. Aburahamu se wa Isaka amaze kubona umuhungu wamaze gukura. Mu cigwa cacu giheruka twabonye ko atari byiza yuko umuntu yibana wenyene. Aburahamu ntiyashimye yuko umuhungu we yibana wenyene, yatoye umukozi wiwe amurungika kugenda kuronderera umuhungu w'umugore. Maze uno mugabo amaze gushika aho bamubwiye,
yariyumviye ati mbega ndi bukora iki kugira ngo mpitiremwo Isaka umugore mwiza Isaka aza gushima. Koko nk'umuntu ntago yoshobora guhitiramo umuntu wundi ashobora gushima. Yiyumviriye ku Mana aravuga ati Imana yaremye Isaka irazi Isaka uwo yokunda, irazi uwo yoraba akanezerwa. Maze arasenga asaba Imana ikimenyetso. Musore wifuza uwo muzokubakana, senga kandi usaba Imana ikimenyetso. Hari abasore basaba Imana ikimenyetso kitarico, bagategeka Imana bakabarira Imana ati Imana narabonye umukobwa kandi uwo mukobwa ameze ukunuko, bagasaba ibimenyetso babonye ku mukobwa bashaka ngo Imana ibahe uwo mukobwa nyene bari bashaka. No mu gihe Imana ibishuye oya, kubera yuko bobo badashaka kugendera kuri gahunda y'Umuremyi, Satani arababesha maze akabereka ibimenyetso atari byo, bagasanga bikwegeye akaga. Uno mugabo yararetse Imana yiha uburenganzira, maze Imana iramwereka kandi yamweretse umukobwa mwiza cyane yitwa Rebeka. Nico gituma akaranga ka mbere karabwa ku mwigeme, ku muntu agiye umugeni n'ubwiza n'akaranga. Bibiliya mu kuvuga Rebeka ivuga ngo kandi uwo mwigeme yari mwiza cyane w'umunyakaranga, yari inkumi akiri isugi. Rebeka yari mwiza cyane mu maso, yari afise taye nziza nka Eva nk'uko twabibonye. Yari mwiza w'igikundiro kugeza naho Isaka yagira ubwoba ko bazohava bamugira nabi bamuhora, kubera yuko nyene niko kw'isi bimeze, abantu bose bashima ibyiza. Basore mutegerezwa guhitamwo umunyakaranga, ugahitamwo uwushima, uwunezereza umutima wawe, wa wundi ubona ukanezerwa. Abasore bacu bo mwa kino gihe nibasenga Imana bayizigiye, Imana izobereka abakobwa beza bakaranga kandi banezereza imitima yabo kandi bakanezereza n'Imana. Mwigeme uriko urakurikirana kino kiganiro, utegerezwa kwifata neza. Nagira kumenyeshe ngo ubwiza bwawe ni ingirakamaro cyane cyane. Umvirize mwigeme nkubwire, abasore umutima ukaba ushaka umugabo nyawe, abasore b'umutima bazi icarico, baba bazi icyo bagiye gukora icarico, barashima abakobwa bafise akabiri keza karembye, barakunda cyane abakobwa bama banezerewe, bafise mu maso heza hakeye, bafise isuku, koko bama bameze nk'ishugwe. Si byiza yuko umuntu akumantaye, yama yijiriwe, yama babaye, atagira isuku, umushatsi atawuringaniza, adasokoza, womengo waba wafunze isura. Hari umuntu muhura ugasanga yafunze isura, wamuramutsa akakuraba urunyore, ukavuga ati none urya muntu namugiriye iki? Rero umenye yuko akaranga gahambaye kandi ari bwo bwigenge Imana yaremeye umuhungu. Nk'uko twabibonye mu cigwa giheruka, Imana yashizeho abagore kugira ngo babe ikintu kiza cuzuza kuba umunezero. Umugabo gikwiye kuba ikintu ciza, ikintu gisosa kandi ikintu kirihura. Iyo umugabo arushe kikamutera umunezero. Musore ntuzopfa urunturumuye, hama igihe wakoze cane warushe kukuzanira umunezero kikongerereza ibibazo. Reka tugende ku karanga ka kabiri karabwa kugiye kuba umugeni.
umunyamahirwe meza. Umukobwa mwiza wa musore we niwagenda guhitamwo, uzorabe umukobwa w'amahirwe akora akantu kakaza, ibintu byose akoze bimera neza, umunyamugisha, umuntu mu by'ukuri abera umugisha abandi. Hari umuntu uzotwara abantu bakazonezererwa no kuza kubaramutsa. Urazi kubakana n'umuntu hama ntihagire umuntu azokubahuka kuza iwanyu. Na kare abarundi bavuze ngo uhusha umugore ugahusha itunga, ngo uhusha umugore ngo ahusha itunga. Ukwiye kuraba umuntu w'umunyamahirwe kugira ngo bize bikunde n'urugo rugire amahirwe. Akaranga ka gatatu, umunyabigega mwiza. Hari abakobwa muzobona mwa kino gihe, hari n'ababitwa ngo nibisuma, iba basesagura. Urumva sheri, nkeneye amavuta y'ibihumbi 20, hariho impuzu yasohotse y'ibihumbi 50. Urumva bwaca ikindi kintu, asesagura ibintu byose, asesagura, yandagaza amahera, yumva yuko ikintu cyose gisohotse cosohokera kuri we. Uwo muntu wa musore we ntuzomuhitemwo, siwe. Ukwiye guhitamwo umunyabigega mwiza. Akaranga karabwa gakomeye nako nyene karakomeye, umunyabigega mwiza, umuntu ashobora kuzigama ubutunzi bw'umuryango. Akandi karanga ubutunzi no kwibeshaho. Umusore ukwiye kuraba umuntu ashobora kuba afise utuntu adebereza, akora akibeshaho. Atari babandi bakeneye 1000 bacaka umusore, bakenera 2 bakabyaka umusore. Akantu kose uwomengo ni sharije wishizeko mu gihe muba mukundanye, heba hakiri kare, kubera yuko umunyakaranga mwiza, umuntu agiye kuba umugeni mwiza, ategerezwa kuba ashoboye gukora utuntu dukenye duciriritse, ariko akaba yo akigezaho utuntu dukenyi aba akeneye. Akandi karanga ni ukwihangana kwiwe. Mu gihe ushima umuntu, ukwiye kuraba cyane ku kwihangana kwiwe, ukuntu yihanganira ibimushikiye. Atari wa wundi ibintu bibaye acashamura ku rugero ruhambaye, atiteguriye kwihanganira ibintu, atiteguriye kwemera gutanga imbabazi. Uwo muntu uzomwirinde cyane ku rugero ruhambaye. Si byiza yuko umwigeme aba umuntu atiteguriye guharira, atiteguriye kwihangana mu rugo agiyemwo, kugira ngo ruze rushobore gutera imbere kandi rukomere. No kwihanganira amakosa y'umugabo wiwe, akihanganira amakosa y'abana biwe. Mbere kandi mwibuke yuko no mu kibano azoronka abamutuka, azoronka abamugirira nabi. Ibyo byose ategereza kuzobyihanganira kugira ngo urugo rugwe neza kandi rukomere. Mu gihe rero adashoboye kwihangana, nta mpamvu yo kumuhitamwo, kubera yuko niwamuhitamwo uzoba wikwegeye akaga mu rugo rwawe. Akandi karanga ni ubukozi bwiwe. Mwigeme akwiye kuba umuntu akunda ibikorwa, umuntu akora atari kinebwe. Musore, ntuzokwikwegera ikinebwe ngo ugishire mu rugo rwawe. Ni ingorane uzoba witeye, kubera yuko Imana ihezagira abantu bakora, kandi Imana ikunda abantu bakora. Nta mpamvu yo kwikwegera umunebwe adashoboye gukora. Niba ibyo byose wabibambye kandi mu kubiraba ukaba wabirabishije amaso y'ijuru, ukaba wasenze kugira ngo Imana iguhishurire uburyo bwiza bwo kubiraba, maze ugasanga birakwiye, tugiye kurangiriza ku karanga ka nyuma kandi ariko gakomeye, ugushikirana
kwiwe n'Imana. Mwigeme mwiza akwiye urugo n'umuntu yahinduwe n'Imana, ubuzima bwiwe butegekwa n'Imana. Impamvu ntiriwe ndabivuga ko cyane ni kubera yuko kugira ngo yuzuze uburanga bwose twabonye adashobora kubwuzuza mu gihe atoba ari umwizera yamenyanye na Yesu. Nico gituma bya bibazo bibiri utegerezwa kubanza kubyiyumvira imbere y'uko uja kwa buno buranga. Ukwifatanya n'uyu muntu bizomfasha mu rugendo ndimwo nerekeza mu bwami bw'Imana, mbega bizomfasha birushirizeho gukuza urukundo nkunda Yesu. Niwabara kubona uwo muntu muri iyo nshusho, urabe na buno buranga. Nawe mukobwa wari kurakurikirana kino kiganiro, uhamagarirwa kwiyegurira Yesu ku rugero ruhambaye kugira ngo buno buranga bwose twabonye burabwa, kugira ngo uhitwemwo bushobore kukubonekako, kugira ngo bize bikunde uze uronke umugabo nyawe, umugabo azotuma ubaho mwa buno bugingo wishimye, mbere bikazonatuma uhonyora ikirenge, kazotuma mwese, wewe n'umugabo wawe n'abana bawe, muhonyoza ikirenge mu bwami bw'Imana, mu bwami bwo mw'ijuru. Hari ikibazo abantu ngaha boca babaza niki: none ko noba nkundanye n'udafise buno buranga ndamuhebe? Inyishu ni ego, kubera yuko wopfuma wemera ugacika igihemu ku muntu hakucika igihemu ku Mana, ngo wemere wegurire ubugingo bwawe muri gihonomu bibona. Ntiwemere yuko utwagwa n'ibigumbagumba canke ngo utwagwe n'ibishobisho. Reba ntuhereze ubugingo bwawe muri gihonomu kandi ubibona. Wirinde gutukisha umuremyi wawe. Nanjye ngiye kukugirira isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakoma, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Tumaze